Pau Cubarsí nawe novuga ngo bamubaza novuga ngo ibitandukanye ati mbega hagati yitwa Kylian Mbappe n'uwitwa Lamine Yamal ati nuwahe mukino uvuga ngo agoye cyane uvuga ngo nuwahe mukino agoye cyane gushobora gufata aravuga ati muri abo babiri ati naragerageje kuba nkorana n'uwitwa novuga ngo Lamine Yamal mu myimenyerezo ati kugeza muri kano kaya ati tunge dukorana kandi n'uwitwa Kylian Mbappe na Kylian nawe dukorana dukina mu kice n'ikibuga duhura mu makipe ataduhe nka Classico cyangwa izindi nkino zitandukanye ati nibaza ko muri abakesha kuri babiri ati ugoye canke ati uteye kubagora cyane kugeza muri kano kanya nuko novuga ngo ati yavuga ati Kylian Mbappe ati numusatirizi agoye gushobora gufata ati numwe mu bakintu uvuga wanashaka nagoye gufata cyane kuko ati nimara nahuye n'abandi basatirizi bakomakomeye cyane kugeza muri kino gihe umukinnyi twahuye akangora gushobora gufata kugeza muri kano kanya ati nuwitwa Kylian Mbappe ati bivanye n'uburyo wafise karite wafise ati kandi n'ibintu vyiwe biri compliqué ati gufata Kylian Mbappe numwe mu bakintu uvuga ngo kugeza muri kano kanya muri carrière yanje nto cyane fise muri equipe yitwa novuga ngo FC Barcelona tugabona n'abasatizi batandukanye kuko yahuye n'abakinyi batandukanye yahuye n'ama equipe akomeye yaba za Paris Saint-Germain yahuye n'equipe za Inter de Milan yahuye n'ama equipe atandukanye ati umukisatizi umaze guhura kangora cyane kugeza muri kano kanya witwa nde Kylian Mbappe Houston tumaze iminsi turavuga abakinyi batandukanye ejo twavuze witwa Franco avuga ku mukinyi uvuga ngo ava ko abakinyi wa mbere ari witwa Lionel Messi wa kabiri akamukurikiza Julian Alvarez na kwitwa Jude Bellingham hama witwa Julian Alvarez tukavuga tuti no munsi biza gutera ikibazo gikomeye uno munsi umwana muto ku Barcelona biravuga ngo bamubaje mazina bibiri Lamine Yamal Kylian Mbappe n'uwa mukinyi yakugoye cyane agoye cyane aravuga ati twahuye na Lamine Yamal duhura mu entraînement ati mugabo Kylian Mbappe nawe twahuriye mu kibuga hagati ko turakina ati umukinyi agoye cyane gufata kuno munsi cyaya nangoye cyane tumaze guhura n'uwitwa nde Kylian Mbappe ati afise ubuhinga budasanzwe ni n'umukinyi abanagoye cyane gufata ano majambo y'umukinyi avuye Barcelona avuga Kylian Mbappe uza kuyahuga agaciro kameze gute mbega hoho niwe musatizi bamaze guhura yo bamaze kumugora wowe ko bwawe kumaze kubona inkino zitwa Cubarsí n'abandi bakinyi basatizi batandukanye ivyo bintu no bitangira ko akaroro kameze uko burya Ridike sinzi ko bimaze gushika ugakora ikibazo ngombye kuvuga burya umukinyi wenyene nyene action niwamenye icamworoheye ncamugoheye burya nta kibazo urakuri kiri kwishura ukaboneka ikibazo nivyo cananiye ariko cari coroshe urabibona cananiye ko cari coroshe na jewe rero mbonye cakunaniye ntegeza kuvuga ati ico cari kigoye ati no nivyo jewe nakuravye kuntu cakunaniye mbwa cari kigoye ariko wewe wagikoze uvuga ati cananiye ko cari coroshe riko urumva bwabaye bujuju bwanje nyene riko uranyu rero burya twashaka kwishira tugaharira ariko kuri kuzokwama ko hari umukinyi umwe umengo ninde gabasha ninde gabasha ni Thierry sinamwibuka neza niwe yigize kuvuga aravuga ati burya Messi ni nka filme z'urukozasoni Messi mu bantu bashaka kumwanka ukanga ati ntavyiwe ntavyazi gukina ntacashoboye ati nta kintu nta kirimo ariko wagenda ukiherera wowe nyene mutima wako kugutagiza ati muga burya Messi n'umukinyi wa mbere kwisi kwera arabizi ivyo byigeze kuba bimba hari ukuri rero ukuri kuzokwamara ukuri uno munsi biragoye kumva yuko umufana wa FC Barcelona biragoye kumva yuko Pau Cubarsí yovuga yuko Kylian Mbappe agoye gusumba Lamine Yamal ariko we muri Pau Cubarsí ukuri nuko kuko nyene Lamine Yamal barakina imyimenyerezo barakora imyimenyerezo hamwe kumbure ushaka ko warabonye tu video tumwe ubona ko Lamine Yamal amuca ko Cubarsí hari no turiho nyene ugasanga Cubarsí byaramuhoreye gufata Lamine Yamal ariko we ubwiye umukinyi we arafata abakinyi bose babiri aramaze kubona yuko Mbappe ari wagoye cyane gusumba nde Lamine Yamal navuga ati rero dutegeza kuvyemera ko yabivuze niko kuri kuyiwe niko bimeze kanatsinda uretse yuko ariko kuri kuyiwe dusanzwe tuzi ko Kylian Mbappe ari umukinyi ari dangereux ni element très dangereux iyo muhuye nayo iyo mugiye guhura n'umugwa Real Madrid ubuzi ko element très dangereux ni element igizo no mukinyi Kylian Mbappe rero tuteza kwemenya nivyo Cubarsí yanavuze kanatsinda bigiretswe ko ca kintu kivuga giti kwa guhangana kwari hagati ya Real Madrid
ndetse na FC Barcelona tumaze imisi tubona nkaho umengo kwamaze kuba kuva mu bakinyi umukinyi umwe wa Real Madrid umusera hagara akavuga ukuri ati avuga ati nakandamwemera arashoboye FC Barcelona kana kanamuvuga n'izina erega ngaya amaze kuvuga amaje avuga ngo umusatizi umaze guhura akangora muri no kariyeri yanje abashatse kukubwira yuko witwa Kylian Mbappe ariwe musatirizi mwiza wa mbere neza cyane ega none we nabakinyi barande ntibahuye hari kare byari bigoye kumva yuko umukinyi wa Real Madrid yovuga ko Messi ariwe mwiza gusumba Cristiano Ronaldo canke nubwo baba batsinzwe ibitsendo bigera kuri 5 ugasanga Messi afisemo 3 aza akakubwira ati Cristiano Ronaldo niwe yakinye neza gusumba Messi wa Barcelona nawe nyine ugasanga nuko nyene ariko no munsi umengo hari vya bintu umengo uretse yuko hari guhangana kuri hagati y'ino migwi n'ubucuti mu bakinyi bo baragerageza kubwiyoke uno musi urumva Lamine Yamal na Dino Hojisen asinye mu Real Madrid Lamine Yamal ko anasimbiye ku mbuga aravuze ati ngo umuntu wanje araje ngo umushusho wanje araje umwe ari Barcelona ari Real Madrid nako Dino Hojisen nawe kumva araje avuze ati abakinyi ba FC Barcelona iyo dure muri equipe nationale hari ukuntu bakunze kuncokoza bakambwira ati bazongira nabi muri El Clasico ariko nanje rero ndarindira uwo munsi w'ugo rukino kugira ngo tuvyerekane ukumva ni ibintu yo aravuga ariko harimo ubucuti kanaka utuntu twa joking utuntu twa blague harimo utuntu to kwinezereza turimo hagati muri yabo bakinyi babiremba numva rero ico kintu uretse yuko ari kintu gisaba yuko bemera kuvuga ukuri no musi hageze aho bavuga ukuri harimo n'ubucuti kanaka burimo hagati y'abantu bakinyi babiri bino migwi ya FC Barcelona ndetse na Real Madrid. Navuga ko uravye Mbappe na Lamine Yamal ukavuga ngo ninde mukinyi atinyitse nta je nibaza ko ni Mbappe nyine kubera ko niwo mukinyi amaze igihe abikora uretse ko na Lamine Yamal ari mukinyi mwiza nawe nyine ntubimshira kure mugabo Mbappe amaze igihe cyangwa se amaze imyaka 5 ataburi ibitsindo 40 atsinda ubwo umu defenseur central kuva muri AC Monaco ibitsinda ngo bimariraye na Sericana muri defense centrale ubwo umu defenseur central ni Koshmaria ubundi byo ku mpande ni ibintu bibazwa bo ku mpande nyine ayo mu defenseur central ahura na defenseur central nubwo kubasiyo bakina ahura na Lamine Yamal bigake usanga umukino uri kutuma ku Barca wahangayikishwa no gufata Lamine Yamal mugabo ubwo ku Barca bari kwahura na Kylian Mbappe rutina tegezwa kuguma hangayikishijwe no kuraba ngo eske Mbappe ndamukina gute ndetse na match babahuje na zihuje Real Madrid na Barcelona urabona ngo umukinyi yabereye ikibazo Barcelona yabaye Mbappe gusa nta wundi ubwo aje novuga ko sinoharira ibyiwe kubera ko bwa mbere na mbere niwe yabivuze ni nawe muntu yahuye nawe nanje ni babazi Robin van Persie niwe mukinyi wa mbere yaragoye hanyuma undi agacambira ati ni Cristiano Ronaldo undi agacambira ati ni Lionel Messi undi agacambira ati ni naka none novuga ko uwo bahura nawe ni wamuzi ariko kanatsinda no kwemeza je ko bwanje ngo fact zerekana ngo Mbappe niwe agoye kuruta Lamine Yamal kubera ko Mbappe ni wa mukinyi buri gihe akunze kugora aba defenseur na caca niyo bariko barahura mu match giye atandukanye niga kaveta gutsinze iyo yirukanye umupira 1 contre 1 niga kushura kumuhagarika n'umukinyi agoye cyane gose gufata n'umukinyi novuga ngo agoye cyane gufata kugeza muri kano kanya witwa novuga ngo Kylian Mbappe rote kugeza novuga muri kano kanya ariko kandi muri equipe twese Barcelona Patrick nyene bikora avuga ko ngo witwa Eric Garcia ariko aragereza kuba bamwiyumvira ko bashobora kuba banamwongereza amasezerano muri equipe se Barcelona bivaye ngo nivye karabereka Eric Garcia ni tout solution kuri Barcelona umunsi ashobora gukina kuri muri defense centrale ejo ashobora gukina ku ruhande rw'iburyo canke ibubamfu agashobora kwakina ni tout solution kuri Barcelona ni umukinyi kiri muto w'imyaka 20 hajyumenga ni 5 ari umukinyi ariko aragaragaza urugero rudasanzwe muri club ya Barcelona yari yameze nk'igomba gutakaza icizere ku bijanye n'abadefenseur Barcelona baragwana bavuga ngo tugomba gusinyisha abakinyi batandukanye mugandi twibagire yuko bagifise bwa cabi bya bibazo by'ubutunzi byo bikana ngo umusubirizi wajire kundashobora kurubura burundu dushobora kubura umusubirizi wa Alejandro Barduretse Gerard Martinez kugira ngo abashobora kumusubiriza neza bakazana umugabo yitwa Eric Garcia nk'umukinyi afise uburambe hagati mu kibuga kuri nimero 5 Pau Cubarsí arabura ugatunga Eric Garcia ugasanga nta kibazo na kimwe nibaza ko hole ya Eric Garcia muri kano kanya ni nka hole yari ifiswe n'umukinyi yitwa Sergio Roberto mu myaka ize muri club ya Barcelona jewe bamukinisha aho wifuza hose nimba ari no kuri nimero 11 indwi shaka umujana nta kibazo na kimwe araza kugufasha je kubanomiza ngo bivanye n'ivyo Barca bifuza ndetse n'uburyo Eric Garcia ariko aravyitoramo nemeza ngo Barcelona ikeneye umukinyi yitwa Eric Garcia kuruta hafi buri bandi ba defenseur bose basanzwe bafise muri defense yaburetse abasanzwe ari batitirere indiscutable bandavuga nka Pau Cubarsí ndetse na Bade canke Gerard Martin nemeza ngo Eric Garcia ni umukinyi w'agaciro
afise vyinshi Barcelona babuze muri iki gihe vyakaba bitangwa n'umukinyi yitwa Ronaldo Araújo ariko mugabo ugerageje kuraba ubona ko Araújo atariko arakonveka cyane rero ico nemeranya na Barcelona nuko Eric Garcia n'umukinyi akenewe cyane gose muri squad ndetse no mu mikinire y'uno mugwi ati novuga ngo n'umukinyi uvuga ngo afise ico amariye ino equipe yitwa FC Barcelona Eric Garcia kanatsinda ndanamugaruse ko nibitumwako gukenerwa cyane ategezo no gukenerwa kuko ni wa mukinyi ushobora gutuma kuri bibiri jire kunda dahara kagukinira neza uramutuma kuri bitatu barda dahara kagukinira neza muri yaxe hoho niho hiwiwe na nimero 6 nk'ubu kasere nabonye zakabikina gakina arabikina neza cyane hose arahakina umukinyi rero ufise ashobora gukina kuri poste zigera kuri zine zitandukanye uwo n'umukinyi vraiment ukwiye gufata burya niyo bayamaze bati ngo igufuri yugururwa na buri rufunguruzo iratabwa ariko urufunguruzo gugurwa buri gufuri yose iratungwa rero Eric Garcia ni nk'ugo rufunguruzo nuko kabisa bimeze ariko kandi umukinyi nuvuga ngo nagira ngo umukinyi wa kera ariko n'umukinyi wa kipe yitwa FC Barcelona kuko aracari mu ntizanyo yitwa Ansu Fati buriya kuva ngo agiye muri equipe yitwa AS Monaco urugero rw'iyo gwaragiye rutera rukora duga bitandukanye n'ivyo twamubonye muri equipe ya Brighton agira akabazo k'imvune ntakine n'umwanya utari muto ko bari korahura ku basaye ko arakina bitwa ba Adingra n'abandi batandukanye reko no musi acane muri equipe ya Barcelona turazi ko uwitwa Ansu Fati yagize akabazo k'imvune mbere bari bigeze kubavuga bati uwitwa Ansu Fati ni wa mukino uvuga ngo azoba ari Lionel Messi banamuhana nimero 10 ariko nimero 10 iza kuba bidakunda kwigenda neza kuko yanahavye wanashaka agira imvune imistari mike biza gusanga wanashaka urugero rwiwe rukorakoroka rero ngo kugeza muri kano kanya nuko umukinyi yitwa Ansu Fati Asumani Fati kuva agiye muri equipe yitwa AS Monaco ibiharaguma yongerekana asangwa bakibatandukanye aba batiro kerere umukinyi w'umudagi n'umurundi atarakina muri equipe imwe rero kugeza muri kano kanya nuko